Mu bategetsi bariko baracanamwo mu gihe abarundi bari mu myidogo ikomeye cyane kubera intwaro mbi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibintu nibyoroshe na gatoya ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi isinzi basaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakurwa ku butegetsi kuko babona neza ko intwaro yiwe ibaruhije, kandi bakabona neza ko ari intwaro ikomeza gutura igihugu mu manga ikomeye cyane. Mu bategetsi bakuru naho ibintu nibyoroshe, umucanwa uriko uraka cyane cyane mu bategetsi bakomoka mu mugambwe uri ubutegetsi batishimiye na gatoya Perezida Evariste Ndayishimiye kubera amajambo amaze iminsi avuga ndetse n'ibikorwa amaze iminsi akora, bikaboneka neza ko ari ibintu bicafuza umugambwe uri ku butegetsi ndetse n'igihugu muri rusange. Akaba ariyo mpamvu hari akarwi k'abajenerali gashyigikiwe na bamwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi bashaka gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi barabona neza ko Ndayishimiye yamaze gutembya igihugu c'u Burundi, kandi benshi bakabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye adakwiye gukurwa ngo ibyo bihite bihagarara, ahubwo akwiye gukurwa agafatwa agapfungwa amaze akabazwa amabi amaze iminsi akorera abana b'u Burundi, aho abasoda b'u Burundi bashiriye muri Kongo mu ntambara badatahura, kandi intambara Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze abwira umurundi n'umwe ko iyo ntambara agiye kwishora ko agiye gushora ingabo z'u Burundi mu ntambara bazi neza ko badashobora no gutsinda, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarafashe umwanzuro ku giti kiwe kurungika abasoda mu Burundi atabimenyesheje inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka. Akaba ari ibintu biriko birababaza bamwe mu barundi bakomeye cyane, bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gufatwa agapfungwa kuko aramaze kwica igihugu ku rugero rutarigera rubaho, ahereye ku gisoda aho amaze kwangiza ndetse no guhemukira igisoda c'u Burundi ku rugero rukomeye cyane. Benshi mu basoda bakaba bamaze gushirira muri Kongo, abandi bakaba ariko barata igisoda c'u Burundi bagahunga, aho ari kujya kwifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho harimo Red Tabara, imirwe isanze ihungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu benshi mu ndongozi zikomeye cyane zo ku rwego rwo hejuru bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bakureho amaboko Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko aramaze kubasamburira igihugu ku rugero rutarigera rubaho, kandi ariko arambika ibara umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe CNDD-FDD, umugambwe umaze imyaka myinshi urongoye igihugu c'u Burundi. Umugambwe ukaba warashitse ku butegetsi uvuye mu ishamba, ariko bikozwe n'amasezerano yarusha. Ariko igitangaje kinateye ubwoba nuko ayo masezerano yarusha bagejeje ku butegetsi yose bayahonyanze, bakaba barahonyanze n'ibwirizwa shingiro. Ariko benshi bakabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaje ari mubi gusumba uwo yasubiriye umuhisi Pierre Nkurunziza, kuko ibintu bibabaje Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukorera abarundi birateye ubwoba kandi ntibikwiye kwihanganirwa. Akaba ariyo mpamvu benshi mu barundi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo akurwe ku butegetsi, afatwe, apfungwe, ajyanwe ahafungiwe Generali Arengiyome Bunyoni, kuko abarundi batari bake barabona neza ko igihe Generali Arengiyome Bunyoni yari akiri mu mabanga, ibintu byagendekaga ko ibara ririko riraba mu gihugu c'u Burundi ritigeze riba. Benshi bakavuga ko ikibanza Generali Arengiyome Bunyoni arimo cyaragakwiye kujyamwo Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko niwe uriko rahemukira abarundi ku rugero rutarigera rubaho, kuko igisoda co ubu ngubu yaramaze kugisambura kugeza naho umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo akaba n'umugambwe akomokamo avuga ko igisoda c'u Burundi kitagifise imbaraga nka mbere, kandi akavuga ko atabasoda bahagije bagifise. Akaba yarasabye imboneragure gukora ibishoboka byose bagacungera umutekano w'igihugu c'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu aho batumye mu butumwa. Ariko byose nyine bikaba byaraje bishimangira amakuru yaramaze iminsi ahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse n'amakuru yaramaze iminsi avugwa na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bemezaga neza ko igisoda c'u Burundi kimaze gucika intege ku rugero rutarigera rubaho, kandi benshi bakanemeza ko igisoda c'u Burundi gishiriye muri Kongo. Akaba ariyo mpamvu Reveriyano Ndikuriyo yagaragaye asaba imbabazi imbonerakure azingenga ngo zize tabara igihugu, kuko bizwi neza ko abasoda b'u Burundi bashiriye muri Kongo. Ariko ikibabaje kinatangaje nuko nizo mbonerakure aho kugira ngo zize zicungere umutekano w'igihugu c'u Burundi, ahubwo nazo ziriko zirarungikwa muri Kongo kugira ngo zijye gupfirayo nazo, amaze Perezida Evariste Ndayishimiye n'akandi karwi bariko barakorana baze biyorere amafaranga bari guhabwa na Perezida wa Kongo, aho ari kubaha amafaranga menshi cyane, nabo nyine bakabandanya gutanga amaraso y'abana b'abarundi, aho abasoda b'u Burundi
bariko baricwa nk'impene ku rugamba rw'intambara aho bari kwicwa na M23. M23 ivuga ko itazigera ibabarira umusoda w'umurundi kuko ibintu bariko barakora ku butaka bw'u Burundi birateye ubwoba, kuko amakuru ariko aradushikira aravuga ko misiwo bahawe na Perezida Evariste Ndayishimiye ariyo kwica abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abari mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamurenge. Akaba ariyo mpamvu benshi mu barwanyi ba M23 bavuga ko aho umusoda wese w'umurundi abonetse bagomba kumufata bakamwica, kuko abasoda b'u Burundi bari gukora ibintu bibi cyane, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yarahemukiye bikomeye cyane M23 kuko yabanje kuyereka ko bari kumwe kandi abereka ko agiye kuba umuhuza mwiza wa Perezida wa Kongo ndetse n'umuhari M23, ariko ibyo atigeze akora ahubwo we akabandanya gufasha Kisekedi gukora amabara ajyanye no kwica abanyagihugu bari ku butaka bwa Kongo ndetse bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abatutsi. Akaba ariyo mpamvu M23 nayo iri kwihora ku basoda b'u Burundi ikabicira kubamara, bikaba byatumye Perezida Evariste Ndayishimiye ubwoba bumutaha akavuga ko agiye kohereza Kisekedi imbonerakure kugira ngo zimufashe urugamba, kuko atazohereje arashobora gusubiza amafaranga yahawe, kandi ayo mafaranga ntayo agifise, yamaze kuyakoresha ibintu byinshi bitandukanye, aho benshi bavuga nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahemukiye igihugu ku buryo bukomeye cyane, kandi n'ubu akaba kibandanya kugihemukira. Hakaba hari amakuru nyine avuga ko igihe nikigera Perezida Evariste Ndayishimiye afatwa agapfungwa akabazwa amabi menshi amaze gukorera abarundi, kuko bamwe mu ndongozi cyane cyane abakomoka mu mugambi uri ku butegetsi ndetse n'abandi bose basanzwe batemera ubutegetsi bwa Gitega bavuga ko igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye afatwe, kuko ibyo amaze gukora birahagije kugira ngo afatwe apfungwe, kuko batamuhagaritse biraboneka neza ko ashobora kureka igihugu mu manga kitazigera kikuramo na rijya abarundi bamwe n'abandi bavuga ko n'ubundi igihugu cy'u Burundi cyamaze kugera mu manga ikomeye cyane. Mu Burundi mu ntara ya Bujumbura, inyuma yo kumenya ko bagira batwarwe muri Kongo, batanguye gutabaza. Ari imbonerakure ziriko ziradutabaza zivuga ko twazivugira kugira ngo zireke kurungikwa muri Kongo nko kujya kwicwa nka bagenzi babo bariko baricirwa ku butaka bwa Kongo. Abo ni urwaruka rw'imbonerakure muri komine Mutimbuzi rumaze iminsi rwegeranirijwe mu Kajaga, aho bariko barahererwa inyigisho za gisirikare, bakarara mu cyubakwa ca koperative Kira. Amakuru twatohoje yemeza ko izo mbonerakure zishika 150 zose zavuye ku mitumba igize komine Mutimbuzi, zimaze indwi imwe zegeranijwe aho muri Kajaga, zashitse kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa mbere 2024. Umurango zirirwa mu ruzi rwa Rusizi mu nyigisho za gisirikare, kurasa n'ibindi byinshi. Mu ijoro hagati zigataha hakurya nyine aho zitaha kuruhuka. Izo mbonerakure zitahanwa kurara muri kino gihangari ikibanda icumuceri kiri aho mu Kajaga cegukira koperative Kira. Izo mbonerakure zahavuye zimenya ko zigira zitwarwe kurwana mu gihugu kibanyi ca Kongo kurwanywa umuhari M23, ariko gutangura gutabaza kuko byaziteye ubwoba kubera ukuntu abasoda b'u Burundi ndetse n'imbonerakure bariko barecerwa ku butaka bwa Kongo. Bivugwa ko izo mbonerakure zizokurwa aho zikajanwa ku rugamba mu ndwi tugiye gutangura. Izo mbonerakure zisigura ko zigikurwa mu mihana zari zabwiwe ko zitwawe mu nyigisho z'igihugu. Umwe yagize ati ntitwari tuzi ko dutwawe mu nyigisho ngo mu nyuma tuzojabukanwe muri Kongo. Ibiriko biradutera ubwoba bukomeye cyane, akaba ariyo mpamvu natwe turiko turabatabaza kugira ngo mutuvugire, kugira ngo ntibatwurize ibikamyo ngo batujyane kwicirwa muri Kongo, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye we avuga ko icyo araba ari amafaranga ahabwa na Kongo, iby'abarundi bariko barapfira muri Kongo bitamuraba. Akaba ariyo mpamvu abona ko abasoda b'u Burundi bamaze gushirira muri Kongo, akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo n'imbonerakure zigiye gushirirayo, kandi akanavuga ko abasoda basigaye mu gihugu nabagiye kubakoresha mu gutera igihugu cibanyi cy'u Rwanda, aho nyine avuga ko intumbero nyamukuru afise ariyo kuzana Godefroid Niyombare ndetse n'abandi bose bari mu Rwanda bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, ariko abajenerali nka bose bakaba bamwangiye, bakavuga ko atari gushaka kuzana Niyombare, kuko n'ubundi abajenerali bo barazi neza ko batarenga imbibi z'u Rwanda, kuko RDF yahita ibakorera ibintu bibi cyane. Ahubwo bakavuga neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye icyo ashaka ari gushimisha
shebuja perezida w'igihugu ca Kongo Kisekedi, kuko Kisekedi muri no minsi niwe uriko uramuha amategeko. Akaba ari no mpamvu abajenerali nka bose bariko baranga kurwana n'u Rwanda, bakavuga ko abasuda bagiye kubarunda ku mupaka ndetse n'ibigwanisho bikomakomeye kugira ngo bereke perezida Evariste Ndayishimiye ko bagiye gutera u Rwanda, ariko ko abajenerali batabishobora kandi ko bazi ko batahangara RDF. Akaba ariyo mpamvu amasoko ariko aradushikira avuga ko abajenerali bari kwegereza abasoda b'u Burundi ku mipaka yose bahura n'u Rwanda, ariko ko batiteguriye kurenga imbibi ngo bajabuke mu Rwanda, kuko bazi neza ko igisoda cy'u Rwanda RDF cyahita kibakorera ibintu bibi cyane, ko nta n'umurundi n'umwe wagaruka mu gihugu. Ibyo byose nyine bibaye mu gihe bimaze iminsi bivugwa mu mbonerakure nabyo biteye ubwoba, aho akenge koba katanguye kuvyuka mu mbonerakure, bakabona neza ko amabi menshi bamaze iminsi bakoreshwa n'ubutegetsi bagomba kuyaheba, bakareka kugumya bahemukira abavukanye babo. Imbonerakure zirafunzwe mu Cibitoki zihorwa ko zanse kuja kugwana muri Kongo. Kuva kwa mbere uheze igenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 hari imbonerakure n'abasirikare bafungiwe mu ikambi y'igisirikare mu ntara Cibitoki. Bose bagira ko bagumutse bararahira kuja kugwana na M23 muri Kongo. Abo bapfunzwe nabo bavuga ko batumva impamvu baja kwiyangura mu ntambara itaberekeye. Abasirikare si ubwa mbere bibaye, hariho abasoda benshi bamaze gupfungwa bazira kwanka kuja muri Kongo, bamwe bibaviramwo kwirukanwa mu gisirikare. Hari abandi barenga 200 bapfunzwe bazira ko banse kugwana bari muri Kongo, baca baritahira mu Burundi bamaze kubona ingene bahemukirwa nabo bitwa ko bagiye gufasha urugamba. Hari abandi basirikare benshi bariko baratoroka igisoda c'u Burundi, aho mbere harimwo n'intwazangabo zitari zike zifise amapeti nka liyotona na kapiteni. Ni ubwa mbere imbonerakure ziyamirize isi indwano yo muri Kongo. Haraciye indwi zibiri hari hateganijwe mu ntara ya Bubanza ihuriro ry'imbonerakure zo mu ntara za Bubanza na Cibitoki. Imbonerakure ntizitabye uwo mubonano kuko zatinya ko ari umutego wo kuzihuza bakaca bazuriza amakamyo azijana muri Kongo. Ico cari ikimenyetso ca mbere ko imbonerakure zitagikeneye kwiyahura mu ntambara zidatahura. Mu nyuma hari imbonerakure 200 gusa zemeye kuja muri Kongo mu majana menshi yari aherutse kurangiza imyimenyerezo ya gisirikare mu Cibitoki. Kwa gatanu uheze abasirikare n'imbonerakure bari bamaze kwinjira muri Kongo, niho bari mu nzira bava Sud Kivu baja muri Nord Kivu kugwana na M23. Bamwe baca bagumuka baranka kubandanya, baca bagarukanwa mu Burundi. Ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko imwe mu ndongozi z'imbonerakure muri komine Buganda yabwiye ico kinyamakuru ko imbonerakure zapfunditse ko zitazasubira kwemera kujabuka Rusizi ngo zigiye kugwana muri Kongo. Imbonerakure zibona ko iyo ntambara iri mu nyungu y'akarwi gato k'abatwara igihugu, igisirikare n'umugambwe CNDD-FDD. Imbonerakure ntizibona ico zija kwiyahurira mu ntamatati ataziraba. Abafashwe bapfunzwe nabi cane. SOS Media Burundi ivuga ko ibitigiri by'abasirikare n'imbonerakure bapfungiwe mu ikambi y'igisirikare ya Cibitoki kitazwi neza. Ico kinyamakuru kivuga ko cashoboye kumenya ko niburi hafunzwe abasoda 10 n'imbonerakure 15. SOS Media Burundi ivuga ko abo basoda n'izo mbonerakure berekanye gufatana mu nda kudasanzwe, baranka ko babatandukanya kubera batinya ko bamwe muri bo bohava bicwa n'iperereza mu nzira. Aho bapfungiwe mu ikambi ya Cibitoki nta numwe arekuriwe kuhegera. Imiryango ntirekuriwe kuraba ababo bapfunzwe, n'abasoda bo mu ikambi ya Cibitoki ntibarekuriwe kwegera aho hantu. Ntawuzi ibyo bariko barabakorera. Aha twokwibuka ko abasirikare bagarutse mu Burundi banse kugwana muri Kongo muri Kigarama 2023 bapfunzwe bambaye utubutura rwose ko munsi gusa. Bamwe bahava baratukwa barakubitwa, abandi baricwa. Ibimenyetso by'ibihe kandi biteye ubwoba. Burundi bwuzuye imyidogo mu bisata byose, abanyagihugu ntibabona iyo intwaro ya Perezida Ndayishimiye iriko irajana igihugu. Ubutegetsi bwonyine buriko buracanamwo. Amarira y'abasirikare n'imiryango yabo ntagira uko angana kubera intambara itumvikana Perezida Ndayishimiye yabasutsemo ku nyungu ziwe gusa. None n'imbonerakure zari zaragizwe ibikoresho bacinyiza uko bagomba,
ziratanguye kuduza umutwe, ibi bintu bizohereza he? Perezida Ndayishimiye naho ahimbaza amastoke y'ibiribwa yujuje mu nzu, aranakumbura yumvirize abarundi hakiri kare, kuko arashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane na rirya abategetsi bakomeye cyane bariko bariyumvira kumukura, ndetse abarundi bo bakavuga ko igihe kigeze bakaba bamaze guhaga intwaro ya CNDD-FDD, ariko bigeze ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bikaza biba bibi cyane, benshi bakavuga ko bagomba kumukura bakamupfunga kuko ariko arahemukira Burundi ku rugero rutarigera rubaho. N'amakuru tuba turiko turabatohoreza avuye mu masoko ahambaye cyane, isaha n'isaha turajya tubashikiriza amakuru tuba turiko turaronka ajanye n'ibiriko birategurwa mu kinyegero kugira ngo abarundi bikize Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nyine muraza kubikurikira kuri no mboneshakure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.